bwatanzwe n'umugumyabanga w'igicocoro co muri CNDD-FDD, akaba yandikiye abo bahoranye ku rugamba abahanura kwemera kuganzwa mu bari baturongoye kuva tugishika mu gihugu. Ubwa mbere, Petero Nkurunziza turetse ivyo muzi yarimwo ibintu vy'ibigirwamana, ngo imana yiwe bena muremure ngo yari yabemereye kubongera imyaka myinshi yo kubaho, ariko barapfuye. Ico benshi mutazi gusa nuko uwo Neva n'ubundi yiyizi ndashatse kuvuga azi neza aho yajugunye Petero Nkurunziza, kuko ntiyahambwe namba. Uwabonye ikiziga ciwe muri irya mihango twahamagariwe ngo ni yanterema nampinyutse. Romeo nawe turetse ibiteye ubwoba yarimwo yagendana intosho abapfumu bamuhaye, niyo yashira mu mazi yoga ngo ntibazo umuhangare. Irwamwe nta utabizi, baragorana bararogana hagati yabo, abishoboye kurusha abandi nabo bakaja kwivuza hanze, abandi batishoboye cyane bakama biruka i Tanzania kwivuza mu bapfumu. Nabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri channel ya YouTube ya ICTV, nkuko twama tubikora tubashikiriza amakuru abatandukanye bavugwa irya nino. Mu makuru tumaze imisi turabaha kubaha inkuru zijanye n'icoka kibi muri CNDD-FDD, ndetse tukaba twari twabemereye ko hari amabanga adasanzwe tuvana mu masoko yacu yegereye ubutegetsi kubiriko birabera muri CNDD-FDD. Inama y'inararibonye muri CNDD-FDD Conseil de Sage ikaba yamaze gufata ingingo ntabanduka. Perezida Ndayishimiye Varisito n'akarwi kiwe barava ku butegetsi canke abagumyabanga baraza kumwikurira ko. Reveriyano Ndikuriyeho umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ndetse n'abandi bagumyabanga cancane harimwo abahunze igihugu baba ariko barategura iki muri kino gihe. Banywanyi bacu mu butumwa budasanzwe twamaze kuronka, muraza kumva ivy'amangete biri muri CNDD-FDD, amarozi adasanzwe, ibikorane vyo babenyegeje vyinshi abarundi batamenya. Muraza kugenda mwumva kunyinyurana ndetse no gukuranamwo. Muraza kumva amabanga adasanzwe ku bagomba kwicana. Muraza turaza kugaruka kandi kufy'urupfu rwa Petero Nkurunziza n'ukuntu ikiziga ciwe coba citarafubwe nk'uko abarundi babibonye. Muraza kugenda kandi mwumva andi mabanga akomeye cane, n'amabanga ateye ubwoba. Isoko ryacu muri CNDD-FDD rikaba ryamaze kwemeza ko ibintu biriko biraba kandi bigiye kuba mu misi iza bishobora gukwegera akarambara igihugu c'u Burundi. Reka tubanze dukurikire ibiri muri buno butumwa, nyuma yaho turaza kugaruka tugenda tuganira kuri bino bintu. Ariko utegerezwa gufyonda kuri subscribe ukanasangiza abagenzi bawe kugira amakuru mwene nkaya ndetse n'amabanga muba mwaranyigejwe akwire hose, kandi buri umwe wese amenye iby'ubutegetsi buba bwaragiye buranyegeza, nk'uko arico twiyemeje kuja turabaha amakuru udashobora kuronka ahandi ari hose. Katubanze dukurikire buno butumwa bwatanzwe n'umugumyabanga. Mwese abanyumviriza mbanje kubaramutsa ndabipfuriza amahoro ya Emmanuel. Hanyuma rero tubandanya tubashirira ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'ubwami n'inyigisho n'ubuhishuzi vy'ukuri mu majwi tubukuye mu bw'inyandiko. Rero tukaba tubahamagarira kubukwikirana gose, ndetse ubwo butumwa mu buhanahane cyane, bityo namwe muzoba mwamamaje ubutumwa bw'ubwami bw'uhoraho na Emmanuel na Dawidi. Murakoze. Tuje rero mu butumwa nyezina. Ngubu ubutumwa bw'ibanga twakuye ahantu, bwatanzwe n'umugumyabanga w'igicocoro co muri CNDD-FDD, akaba yandikiye abo bahoranye ku rugamba abahanura kwemera kuganzwa n'uhoraho na Emmanuel na Dawidi. Tudatebeje rero, uwo mugwanyi wa kera wo muri CNDD-FDD yandikiye ibihangange bahoranye ku rugamba agira ati: ngo twashize Imana imbere. Iyo abategetsi bacu bavuga si Imana rurema. Abarundi turibuka ingene bagumyabanga ba CNDD-FDD twaserukira abandi twarahiye
abakristo bafata bibiliya, abasilamu nabo bagafata korowani. Ivyakurikiye twagumye tubwirwa abarundi ko twashize Imana imbere. Nyabuna benshi muri twebwe barabesha kandi barabizi. Barundi bene wacu, mfashaka kanya ngo mvuge ibintu biteye ubwoba bimaze imyaka myinshi kandi mbona bitariko birahinduka. Amagorwa Barundi turimwo akaba ari hanini akomokako. Ndabibibutse gato. Intagoreka ku rugamba ndibuka mu mwaka w'igihumbi 1997 tuyobowe na Generale Ndayikengurukiye Jean Bosco. Hari umuntu muramwibuka yadusanze mu ishamba mu kibira, aratubwira ati mudahevye ubwicanyi, mudahevye ubusuma, mudahevye ubusambanyi, muratatana kandi muzohona. Aho kumva ubutumwa yatuzaniye, icyakurikiye bukeye kwabaye kumuhiga ngo yicwe. Basanga yamaze gukinjura, ikiganza c'Imana cyari camuzitiriye. Ivyakurikiye abo twari kumwe barabizi. Dushitse mu gihugu, ikintu abagumyabanga benshi batazi, harabaye amasezerano y'ibanga hagati ya Nkurunziza na Romeo. Amasezerano y'ingene bazobisikanya ku butegetsi. Muremure akabishigikira, nawe yarajeje security na defense. Biyemeje kuzokubaha Imana rugira vyose, ntibayibangikanye n'ikindi kintu. Honorable Kana Jean Fidèle aracariho, ntiyompinyuza. Abaserukira abandi twarakoranijwe, turarahizwa, muravyibuka. Aho hari mu kibanza, ibirori vyabereye mu kibanza cegereye kwitanganyika citwa Saint-Tropez. Ariko abenshi ndibazi neza ibiri muri iyo ndahiro, kuko turetse kuvavanura n'ubwicanyi, kudahemuka, kw'ibitunga rya leta, ubusambanyi, ico twarahiriye nyamukuru benshi muri twebwe birengagiza kwari kutabangikanya Uhoraho n'ibindi. Kwari kutabangikanya Uhoraho n'ibindi, nko kuroga, kuja mu bapfumu, eka n'ibindi. Barundi bene wacu, mbisemwo gutanga iyi ntahe no kumenyesha ko ivyashikiye indongozi zacu, vyaba ivyo muzi canke ivyo mutazi, bishingiye ku guhemukira Imana rurema, bikabangikanwa n'ibindi ngo nukurondera inguvu, puissance. Kuki ndabivuze ubu? Mperutse kubona General Ndayikengurukiye Jean Bosco yimikwa nka profete, yatumiye Reveriyano Ndikuriyo na Jeremy Ngendakumana. Gwasa na Frodebu nabo ngo baheruka Zanzibar kwiyunga ngo bahangane natwe. Itariki 9 z'ukwicumi na rimwe z'uyu mwaka, General Neva aheruka gutanguza ishano rimaze imyaka myinshi ngo n'urumuri rw'amahoro. Ivyo bikiyongera ku mvugo n'ibikorwa bitandukanye bituranga. Akarorero, amasengesho ya buri kwezi. Yemwe Barundi bene wacu, mubimenye neza turagowe. Nka bose barataye umurongo w'Uhoraho. Mbere kuri bakuru mu bari baturongoye kuva tugishika mu gihugu. Ubwa mbere, Petero Nkurunziza, turetse ivyo muzi yarimwo ibintu vy'ibigirwamana, ngo Imana yiwe bena muremure ngo yari yabemereye kubongera imyaka myinshi yo kubaho, ariko barapfuye. Ico benshi mutazi gusa nuko uwo Neva
n'ubundi yiyizi ndashatse kuvuga, azi neza aho yajugunye Petero Nkurunziza kuko ntiyahambwe namba. Uwabonye ikiziga ciwe muri irya mihango twahamagariwe ngo ni yanterema nampinyutse. Romeo nawe turetse ibiteye ubwoba yarimwo, yagendana intosho abapfumu bamuhaye, niyo yashira mu mazi yoga ngo ntibazo umuhangare. We n'uwo bari kumwe idara yitwa Lumumba, abakera muramwibuka, yishwe na Magufuri atumwe na Nkurunziza, nawe bamugira kurya nawe bamugize ntiyahambwe nawe nyine. Abaturongoye barabizi neza, ariko birirwa babesha abantu ngo aracariho. Ikimenyamenya nuko abayoboke biwe, nukuvuga abayoboke ba Romeo, ntawe barya ugwara iyo batashe. Niyaboneka muzompinyutse. Rukara Mohamed murazi ivyo yakora, azana abarozi, inyika amanuka mu kuzima abantu barorera, yapfuye Arusha muravyibuka. Ica kabiri, Neva na bagenzi we turetse ubwicanyi bakora, ubusuba bukabije, ubusambanyi, ivyo bigirwamana ntawe utabizi, ivyo birirwamwo ntawe utabizi, baragorana bararogana hagati yabo, abishoboye kurusha abandi nabo bakaja kwivuza hanze, abandi batishoboye cyane bakama biruka i Tanzania kwivuza mu bapfumu. Nabo nigihe gusa bagapfa rubi nk'abo bandi bapfuye. Igiteye ubwoba nuko bazokwicana hagati yabo bapfa ubutegetsi n'amafaranga, bagahitana n'inzira karengane nk'uko babitegura. Ica gatatu, Reverien Ndikuriyo na Jeremy Ngendakumana kwitaba ubutumire bwa General Ndayikengurukiye ngo yatirwa data kuba profete. Baba abatumire yabawe barabizi ko ari ubuyobe gusa barimwo babesha. Barazi neza ivyo bagiyemwo iburaya, Rogers, za framasoneri bakukira bakandi barazizi. Kandi aho rero mu buryarya buheruje, umwe wese parmire truwa acunganye n'abandi yipanga ingene atwara umugambwe, hanyuma akitoza gusubirira Neva. Kandi bo barazi neza ko n'abagenzi babo birirwa baratumena amatwi ngo ni opposant politique batugwanya bari buraya, cyane cyane muri Belgique. Nabo bahurira muri izo nyene loge masonique bakukira. Ubwa kane, Rwasa n'abagenzi we ba Frodebu bipanga ngo badukure ku butegetsi. Nabo murabizi, Rwasa arabizi ko amangetengete yagiyemwo i Kongo akiyobora Parpehutu FNL, ata muntu yamukurikiye amuva inyuma na karuge kiretse ubusenga cyane ataburyarya Imana ikamurokora. Aranizera ko atokwicwa, ariko aribesha n'umunsi utaragera gusa. Cya gatanu, Barundi bene wacu, uwo mugirwa wa Mukogwa ngo ndurumuri rw'amahoro Neva aheruka gutanguza icese kuri stade ya Buganda itariki 9 zo kw'icumi na rimwe 2024, bose bambaye impuzu zera, n'ubugesera nukwatira setani, agatanga Barundi kw'inkuka, agatanga Barundi kw'ikimazi. Twitega imfu, twitega amarira n'agahinda vyongera ku bukene turimwo, kuko biradusatiriye. Ubwa gatandatu,
abiyita abakozi b'Imana muri rusange ndasobanuye, umwe wese ivyo arimwo arabizi, tutibagiye amacakubiri n'ubwicanyi vyaretse mu mitima yabo. Ivyo bakoze muri kahise n'ivyo bakirimwo umwe wese abaza umutima wiwe. Barundi bene wacu, abo bose ntawe udafise aho abarizwa ngo arasenga, birirwa bahenda uhoraho, ariko nibo bibesha, kuko ivyo barimwo Imana rurema ntaco inyegezwa, barakeye bagaragaza. Kimwe gusa, ivyo bakora bizobahitana, ariko bihitane n'abarundi b'inzirakarengane. Nyabuna babirimwo ni mu bihebe, mwihane. Barundi bene wacu, basokuru baremera ata amadini barimwo. Abazungu batuzaniye amadini ayo tubarizwamwo ubu, buke buke twiyambura ukwemera, twiyambura gutinya ivyaha, twisanga Imana tuyivuga ku munwa gusa, mu mitima hari ibindi. Yemwe bategetsi bacu, ndasemereye, mva muri ivyo bigirwamana mwimitsi, nimuhagarike kubangikanya Imana, mureke kwikwegera no kudukwegera. Icubahiro n'amafaranga muniganira ntimuzobirusha Petero Nkurunziza. Aho mwamwica mukamujugunya nk'utumwavu, abiwe ntibigeze bamusezera, neva na mugenzawe mwabikoranye, mwabonye yatwaye angahe? Burya muri mwebwe hari ubutinyitse kurusha muremure. None muremure arihe? Ntimwamugandaguye izuba riva mu muji. Abishe Nyandwi Simoni ngo ntabatwarana igihugu bari hehe? Murabaruta. Wewe yarahambanwa n'iteka. Intwari Colonel Darius ntimwamwiciye muri Etat Major General izuba ryaka? Vuba hinge shetani bakoreremwo muzirabishanyeko, kubera umuvumo bariko nk'abarozwe. Ikizi n'inzirakarengane mutegura guhitana mutafatanije. Igibabaje nuko mutegura guhitana abantu mufatanije n'intera hamwe mwazanye. Mwaravumwe ndabarahiye. Yemwe mwiyita abakozi b'Imana, mugabo mukorera iyindi mwebwe nyene muzi. Reka guhenda uwabaremye, kuko namwe ntimusigara. Yemwe namwe mwiyita aba opoza canke mu mashirahamwe yigenga, iyo mwahungiye mwigira bere, kandi benshi muri mwebwe muzi neza ivyo murimwo. Murimwo vya loge na masoneri, ukuboko kuhoraho ntaho kudashika. Barundi bene wacu, twihane, tuvi buzimu tuje buntu, ahandi ho turahona ndabarahiye. Kuko uhoraho ntazokwihanganira ko tuguma tumubesha, tugahenda abantu ngo turasenga, tuyikora mu jisho buri mwanya. Yedeni turirimba irahakwa gutabwa n'abandi. Yedeni turirimba nta kubesha, ihakwa gutahwa n'abandi atari twebwe. Karakagohe k'umuvukanyi wanyu, tugire CNDD-FDD, umwami Yesu abagirire neza. Ubwo butumwa twabukuye mu mwihwaniro rimwe abitwa aba CNDD-FDD bindani. None rero ubwo butumwa
abutanze inyuma y'ubuhishuzi n'inyigisho bimaze iminsi bitangwa n'umwami Dawidi. Biragaragara rwose ko benshi mu bakurikirana inyigisho n'ibikorwa by'umwami Dawidi ko benshi bashishikara gusha coba, kandi ni vyiza cane. Ndetse ntibibe gusha coba gusa, ahubwo nibihane. Nawe watanze ubwo butumwa wihane, maze uheze uyoboka umwami Dawidi, kuko ari we yahagurukijwe kuzimurura isi yose ahereye hakumugwa iwacu. Ijambo riti, twisome muri Matayo kigabane c'10 umurongo wa 5. Abo 12 Emmanuel Yesu arabatuma ababarira ati, ntimuze mujana inzira ija mu banyamahanga canke mu bisagara by'abasamariya. 6. Ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli y'ukuri. 7. Uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mwijuru bwabashitsemwo. Maze kubakeneye kumenya ivy'ubwami bwa Dawidi bwahagurukijwe, murabisoma muri Daniyeli 2 umurongo wa 44 na 45, na Daniyeli 7 umurongo w'9 n'uw'10 n'umurongo wa 13 na 14, no muri Yeremiya kigabane ca 30 umurongo w'8 n'umurongo w'9. Rero na wewe watanze ayo majambo, ntuje ngaho ngo wigire umugororotsi, oyi, ahubwo yoboka ubwami bw'uhoraho, kuko ari bwo buzanye ukuri mw'isi. Maze rero ubu musendi David ayo majambo yavuze inyuma yaho baboneye inyigisho zose zimaze iminsi zivuga ubwami bwa Emmanuel na Dawidi bwamaze gushika. Ariko kandi ayo majambo yavuze inyuma yo kubona ubuhishuzi buhambaye ubwo mwagiye murahabwa mu minsi iheze. Kubw'ivyo byose, kubagomba gukira, ijambo ry'uhoraho rirabinginga ubwa nyuma riti, tubisome muri Yesaya 1 umurongo wa 18. Enda nimuze twitature, niko Uhoraho agize, naho ivyaha vyanyu vyotukura tukutuku, bizokwera derere nka sheregi, naho vyotukura nk'agahama, bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Murangize muca akarongo aha munsi y'umurongo wa 19. Nimwemera mukumvira, muzorya ivyiza vyo mu gihugu. Umurongo wa 20. Naho nimwanka mukagarariza, inkota izobarya, kuko akanwa kanje Uhoraho ariko kabivuze. Bibe bityo, tukaba turi ku munsi w'indwi w'ukwezi kwa11 umwaka wa 2055, niho ku munsi wa kabiri w'indwi igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa11 umwaka wa 2055 ku kirangamisi c'Uhoraho. Ariko dimanche ishirarendi ya Kristo umwami w'isi, igenekerezo ryiwe rya 8 rigana 9 ukwezi kwa12 umwaka wa 2024 ku kirangamisi ca Satani. Nihahanga mu bwami bw'Uhoraho na Emmanuel wiwe w'ukiriro, ariho Ubuyuda muri Isirayeli y'ukuri no kw'isi hose. Tugira Uhoraho umwami n'ubutungane bukiriro no kw'isi hose.